hariho je indongozi mbona nkavuga nti mbe aba nabantu bajeje guherekeza igihugu ku mpanda cyaye n'abantu bajeje kucubaka. Izo ndongozi ntazo dukeneye zitabona iyo zijana igihugu. Ikibuga cyubatse neza kigaherengetera neza tubona. Mwarabonye ingene twitaye ku rutare kugira ngo twubake irya stade Intwari. Ubu kya kibuga ni mpuzamakungu aho bukera turacinjira icese. Mugabo twarabonye ko hari inkino z'amaboko zitagira ibibuga. Nico gituma haje impande nyene burya twaramaze kubona aho tuzoca twubaka ikibuga c'imikino y'amaboko, basket, volley, handball, za karate, boxe, bose tubake aho nabo bazohora bakinira kuko turakeneye inkino mpuzamakungu. Kwa gatandatu indwi yahera hari ikintu cyambabaje. Hariho ibibuga hano twaradukinira hajya kuri ENS. Hari ibibuga by'inkino z'amaboko zose. Niho hahora habera amashampiyona, hari amatara, hari hameze neza. Hari ikibuga cy'umupira w'amaguru, hakaba na piste ijya aba atlete birukiramwo. Ngiye narababaye cyane, ndavuga ko indongozi zirakwiye guhinduka. Hari indongozi zikwiye guhinduka mu mitwe. Nasanze ico kibuga cyose ivyatsi vyamezemwo n'umusaka. Uharavye narababaye cyane, camamagara ugwaruka duhuriraho nca ndabwira nti tuzoza kwakora ibikorwa rusange ibibuga tusubire tuvyubake. Birababaje cyane. Hariho je indongozi mbona nkavuga nti mbe aba nabantu bajeje guherekeza igihugu ku mpanda cyaye n'abantu bajeje kucubaka. Izo ndongozi ntazo dukeneye zitabona iyo zijana igihugu. Ikibuga cyubatse neza kigaherengetera neza tubona. None nk'ivyo nabibonye ni mu kigo ca ENS. Umushikiranganje w'indero yari umushikiranganje w'inkino ntayigera babara avuga ati ndabuza aho abana banje bakinira. Kuburyo avuga ati hari ikibuga hajya hirya haveje kukiraba. Ndongozi iyumvirira igihugu ntimusubire kwiyumvirira mwebwe mwenyene. Narababaye ico kibuga naciye mvuga ko ngiye kugisanura. Nzohamagara ugwaruka hajya kuri ENS nije nzohisanurira. None je nzokisanurira. Kigazo gisanura kugira gwaruka bw'Ubujumbura baronke aho bakinira basket, volley, handball, hagutse hakana amatara. Ijya piste tuyikore neza, ijya tele ya football tuyikore baronke abagira entraînement. Ijya nije nacenda vyifata mu ntoki kandi ugwaruka bw'Ubujumbura ndazi ruzoza tuzobikorana. Mubabwira ugwaruka rwo mu gisagara. Na hantu heza cyane hajyangiye nijewe. Ibyo byose nta sima nta mifuko 2000 hazontwara. Ndazi uko nzobikora. Kandi je muraziyo nitumye ikintu kiba kibaye. Naravuze ngo umunwa wose uronke icurya ntimwabaye ko bica biba. Ubu ntimubavuze ko mwipfunda hari kanoti. Sira navuze ntumufuko uronke. Stade sinavuze ntitwiha gateka bitegeza kuronka ikibuga mpuza makungu cemewe. Nisingikiya ntigiheze. Ivyo bibuga ndabizi ubunyene tuca tubikora kandi biraba. None ko dufise amahera. Yerega turafise nayanyana zokora. None si twebwe nyene umwese ntazari cafise. Uzana ukuboko za amahera twikorere. Naganda babwira ikintu kimwe. Mu Burundi hagira haba ikintu citwa igitangaza ci Burundi. Ni iterambere. Je ndababwiye mu mwaka wa 2030 muzobona Uburundi icarico. Muzobibona. Niho muzomenya muti yabivugiye hehe ati yari mwije ndaja iki kibuga naco nyene kinakiravye kinacere tegeza kucubaka. Nimiburi ko fatwateragazo. None nk'ubugwaruka rugire yantrene mangaha ashitse kuri stade ho camunyuzura nkaha camuvuga muti basi tupfume dushaka gazo keza ibindi tuzotabikora buke buke hajya musanga hari ama escalier neza umuntu arorera agapira kameze neza. Tuza turanegura ivyo tugeze ko bibi tubihindura biba vyiza. None twabibonye ko bishoboka. Irashoboka turi kumwe twese.